Ishure shingiro ry'Inyarusange muri komine Mutayi intara ya Gitega ni rimwe mu mashuri adakwije abigisha. N'ahandi hose abarongo iryo shure baciye bikora kubigisha bakutsa kivi. Abo nabo baraheza bagahembwa n'amashure biciye mu gutoza amafaranga ku bavyeyi baharereye. Ariko nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha, umuyobozi w'iryo shure Bigirimana Eri ngo yabigize akaryo ko kwironkera amafaranga. Mu gihe ayandi mashuri atoza amafaranga 1,200 ku munyeshuri kandi ku gice, umuyobozi Bigirimana Eri ngo baka 4,000 ivyabo bavyeyi bavuga ko ari ubusuma. Twagira twiyamirize ingendo y'umuyobozi aho ariko adutuza amafaranga arenze ku mwana wese ahiga mu mwaka w'indwi, aho n'umwana wese atangishwa amafaranga 4,000 ku gice, kandi abandi bo ku yandi mashuri bariko bariha amafaranga 1,200. Abo bavyeyi bavuga ko batumva ingene umuyobozi Bigirimana Eri atoza amafaranga atandukanye n'ay'abandi. Ino imutaba mu guhemba abakutsa kivi bafata amashuri yose agakombina amafaranga bakayashira kuri konte buguruji, hageze kubahemba baca babaha kuko rero baca bayakombera nta shuri n'imwe rihemba mu vakateri ukwaryo. Abavyeyi barereye kw'ishure shingiro ry'Inyarusange bavuga ko baratahura ico umuyobozi Bigirimana Eri akoresha amafaranga 2,800 arenga ku 1,200 ashirwa kuri konti ihemba abigisha bakutsa kivi, bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega guhagarika iyo nyifato bavuga ko ari ubusuma. Mu ruganda rwa Europe twarondeye Bigirimana Eri, umuyobozi w'ishure shingiro ry'Inyarusange, ariko aducira ku murongo wa telefone tukimara kumwidondora.